Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa ku ishene yanyu ari no yacu ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni itekano munezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero nkengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru ahambaye, amakuru kubiba byiriwe bivugwa mu bisata bitandukanye, n'amakuru na cyane rero tuza guhera mu gicata ca politiki ngaha mu Burundi, tukinjira kucuga kibi casuye kwaduka hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye no umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse na Reveriyano Ndikuriyo uramuswa umugambwe SNDD FDD. Reveriyano Ndikuriyo rero yongeye kugabisha yifatikanyije ndetse na Gervais Ndirakobuca, avuga ko Evariste Ndayishimiye vyanka bikunda agomba gutembagazwa kandi ngo bitabaye ivyo agacibwa umutwe. Mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye we ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo arabe uko azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Numuye kandi Evariste Ndayishimiye nawe ubona ko kuri ubu ngubu rero ibintu byamaze kumuyobera, akaho ibihangange byose byo mu mugambwe uri ku butegetsi wa SNDD FDD abo yita ngo ni ibicocoro, kuri ubu ngubu bamufizeho umugambi utari mwiza. Numuye kandi Evariste Ndayishimiye we abona ko ngo kugira ngo bizamworohere kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ya 2027 ngo ari uko yabanza akikiza cyangwa se akibohora imigozi ya Evariste ya Gervais Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo rero nawe yaragabishije avuga ko ubu Perezida Evariste Ndayishimiye atazongera kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri aya matora. Amakuru rero ari ku rubuga, amakuru ahambaye ariko aravuga ku rubuga na cyane nyene mu vya politiki, nuko kuri ubu ngubu Gervais Ndirakobuca ndetse na Reveriyano Ndikuriyo bamaze gufata ingingo, bavuze ko Evariste Ndayishimiye adakuwe ku butegetsi vyanka bikunda agomba gucibwa umutwe. Mu gihe kandi mu gisirikare c'u Burundi nako hotengeye kumvikana bombori, aho rero ibihangange nka Prime Niyongabura mu gisirikare c'u Burundi ndetse yasubiye gukora ibara kandi bigaragara ko nawe afise umugambi udasanzwe afitanye na aba Gervais Ndirakobuca ndetse na Reveriyano Ndikuriyo nkuko bigaragara ndetse nkuko biri no mu byashizwe ahabona ndetse n'amasoko yacu ari ijya n'intu hatandukanye, akaba ariko arabigarukako ndetse bakanavuga ko ubu Evariste Ndayishimiye icoba n'icishi mu nda emwe urabye ibintu ntabwo bimworoheye. Naho buhumuzaho abasambuye imva baciriwe ibihano bikomeye n'ubutungane. Kwigenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani uyu mwaka mu karere ka Ruyigi mu ntara ya Buhumuza ubuseruko bw'u Burundi, ubutungane bwahanye bikomeye abasambuye imva ku mugoroba wo kuri uyu wa 31 sentare nkuru ya Ruyigi yarahanishije mu rubanza rw'ikibirira ko Filimine Nduwayo na Egide Sibomana ndetse na Salvatore Nduwayo Ndadaye igihano cyo gufungwa imyaka 10, aho rero aba bose bagirizwa gusambura imva zo mwitongo ry'abapfuye ry'Ingarama rigifubwamo rero iryo tango rikaba rigifubwamwo abantu muri komine ya Ruyigi. Abo bagabo kandi uko ari batatu bari bahagaritswe bafatanywe itonga mu gihe bariko baramena imisaraba y'ivyuma iri kumva zaheruka gukoreshwa. Muri urwo rubanza rw'ikibirira ko Desire Kwizera ndetse na Innocent Habonimana bakekwa ko icaha cyo kugurisha ibikoresho vyibwe mu itongo ry'abapfuye bararengukijwe imbere y'ubutungane.
uwo wa mbere kandi yagiriwe n'icaha acirwa umunyororo w'imyaka 5 ndetse n'ihadabu y'ibihumbi 50 vy'amarundi. Wa kabiri nawe yarejejwe ngo kubera kubura ivyagirije bikwiye. Abo bantu rero bahagaritswe ni inyuma y'imyidogo myinshi y'abanyagihugu bo mu kigwati c'amahoro ca Ngarama biyamiriza isamburwa n'izurwa ry'abapfuye muri iryo tongo ry'abapfuye. Bafashijwe n'igipolisi, abanyagihugu baratunganije ibikorwa byo gukizura mw'ijoro, bituma ndetse bafata itonga abo bagabo uko ari 3. Mu gihe kandi bariko barumvirizwa abo bakekwa ko icaha, baremeye icaha baca banavuga abakiriya babo ngo bahora babagurira ibyo bivye, harimo ndetse na Desire Kwizera nk'uwahora agura cane ibyo byibwe, ariko nta cemezo na kimwe cerekanye kimwagirizo. Urubanza ruheze kandi abanyagihugu b'Ingarama barashimye ingingo ya sentare, bakizera ko ngo izosambura ako kagwi, ndetse ngo Kintumva Severe Ndakazi, umunyamabanga ntayegayezwa wo muri komine ya Ruyigi, nawe arashima urwo rubanza kandi akaba yanasabye ko ho kwitabwaho ibikorwa vy'iterambere aho kwinjira muri ubwo busuma. Mu gihe kandi ibura ry'igitoro ritera rigaragara mu mihingo itandukanye y'u Burundi, kuri ubu rero mu Burundi hose ishavu riraniga bivanye no kubura uko abanyagihugu biyunguruza. Wa 29 mu kakaro y'umwaka uburyo bwose bwo kwiyunguruza bwahungabanye mu Burundi kuva kuri uyu w'Imana ndetse no kuri uyu wa mbere. Ibituro byo kwiyunguruza by'Ibujumbura, Gitega, Rugombo ndetse na Rumonge ndetse n'ibindi bice by'igihugu byose bitandukanye, nta n'imodokari n'imwe yari muri ibyo bituro, yaba imodokari ntoya canke inini, nta n'imwe yagaragaraga kugira ngo ifashe ingenzi kwiyunguruza. Naho ku gituro co kuri Kotebu, igituro gikuru co mu gisagara ca Bujumbura, abiyunguruza bari barindiriye ndetse barundanye mu munsi y'izuba rimena umutwe. Nta modokari kandi n'imwe yari iriko irahagaragara. Marite Niyonizeye, umudereva akorera i Bujumbura, umva uko yatwiganiye. Uyu munsi twari twapakiye abiyunguruza ku migozi y'abapolisi. Abaduhagaritse babajije ingenzi amahera zarishe ko ari ibihumbi 10 y'amarundi gushika i Bubanza. Nta gutwumviriza baciye baduca 1 miliyoni w'amarundi w'ihadabu. Ibyo kandi byaranabaye kwibarabara rija Igitega, umurwa mukuru wa politike y'u Burundi. Prosper Ndagano avuga ko ngo nawe yaciwe ihadabu ngo kubera ibiciro birenze ibyashinzwe na leta, abunguruza abantu ndetse n'ibintu bakabona ko ari akarenganyo. Abo bunguruza abantu n'ibintu ndetse banavuga ko atabitoro biri ku masitasiyo. Haraheze kandi ukwezi kose kugira babandanye bakora akazi kabo, bagura ibitoro ku mari magendo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse na Tanzania, aho ndetse ibido y'amaritiro 200 gurwa hagati y'amafaranga y'amarundi 300 ndetse na 350 y'amarundi, igiciro ca leta cigwije hafi incuro 4. Iritiro imwe n'igice ubu igurwa ayarenga 28 y'amarundi. Turiko turakora duhomba, niko vyemezwa n'umwe mu bunguruza abantu n'ibintu twasanze mu Rugombo mu ntara ya Bujumbura. Kubera iyo ngorane kandi abashoferi basaba ko leta yobaha igitoro gikwije kanke ikabareka bakarihisha ibiciro bibafasha nyene mu kugarura ayo baba abarishe. Mu Rugombo ndetse no mu Rumonge, Igitega yegeregere yatandukiriye imihingo itandukanye mu ntara mu karere ka Rumonge mu manuko bushira urengero bw'u Burundi. Ku munsi w'Imana
nta bisi nimwe izamuka i Bujumbura yari hari. Ivyo vyakurikiye kandi itegeko y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusange Martin Niteretse yategetse ko ibiciro vya leta vyubahirizwa. Ivyo kandi bikaba ari 6,500 kuri urwo rugendo. Abunguruza abantu n'ibintu bakemeza ko ico giciro kidakunda kubera igiciro c'igitoro kuri magendo. Mu Rugombo naho mu ntara ya Bujumbura abunguruza abantu n'ibintu bagandagaje ku gituro banse gushubira mwibarabara bariyamiriza ihadabu ndetse rinini cyane bacibwa n'ukuntu indongozi zanka ibiganiro. Ingenzi saratawe ntizigira aho zita umutwe. Aho hose ni ingenzi zikorete umutwe. Christophe Yamuremye umwe ndetse mu babuze uko biyunguruza hamwe ndetse n'umuryango wiwe arigana avuga ati twavuye i Bubanza twerekeza i Gitega tumaze isaha yose turiko turarondera imodokari ariko nta nimwe iragaragara. Umukenyezi yazibiriwe mu Rugombo arababaye cyane. Izi ngingo si izo guhana abazimba ariko abafata ingendo. Tumubajije umwe mu ndongozi z'igipolisi akorera mu karere ka Cibitoke mu buraruko bushira urengero bw'igihugu cacu c'u Burundi agabisha ko azokubahiriza itegeko yahawe. Ndiko nubahiriza amategeko y'abandongoye niko yatangaje ariko atavuze ingingo zo guhumuza ibiriko biraba. Leta igomba ko ibiciro vyayo vyobahirizwa kandi igwanye iduzwa ry'ibiciro, ariko iyi ngorane yerekana ko habuze umuturama ngo ku bukene bw'ibitoro bumaze amezi hafi 56 ubangamiye igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi ukwegana hagati y'abadereva ndetse n'indongozi kubandanya kwiyongera ndetse ikena ry'igitoro n'ihadabu k'umurengera bigatuma ndetse ukwiyunguruza bihagarara. Abiyunguruza nabo basa n'abafashwe nabi ndetse bafashwe mpiri mu kibazo gisa n'ikitazotorerwa inyishu vyihuta. Ibi bikaba rero ari bimwe mu vyemangwa n'abanyagihugu twariko turaganira. Igihugu c'u Burundi kimaze imyaka itari mikeyi igitoro caramaze kuba umuzi wibuye. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi mu misi heze yari yifatiye mu minwe ico kibazo, aho ndetse yanavugaga ko agiye kwifatira mu minwe ikibazo kijanye n'igitoro. Gusa n'ubundi amakuru aturuka mu begereye umukuru w'igihugu bivuga ko rero impamvu igitoro cinziwemo n'abagwizatunga batandukanye ngaha mu Burundi, aho usanga umugwizatunga aba yaranyegeje igitoro cishi cane mu mazu iwabo, ibiro bigatuma abanyagihugu babaho bahangayitse. Ni mu gihe rero ibi bibazo byose bituma abanyagihugu badonga urutoke umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko ari we abateza ibibazo byose. Ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye we avuga ko akora ibishoboka byose mu kugira ngo abanyagihugu b'u Burundi babeho neza. Ni mu gihe kandi mu misi heze yavugaga ko ngo abarundi kuri ubu ngubu ngo bameze neza, ndetse yanavugaga ko igihugu ciwe c'u Burundi ngo coba ari nka Edeni ivugwa muri Bibiliya. Aya majambo rero iyagashavu avuga ashabuza cane abanyagihugu, bakavuga ko Evariste Ndayishimiye atazi ibibazo bihanze abanyagihugu b'u Burundi, na cane cane ko iyo bari muri bamwe bariko baranyonora amatungo y'igihugu. Ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye we yagabishije mu misi heze ubwo yahimbazaga imyaka 5 iheze arongora Burundi, yavuze ko Burundi bumeze neza kandi agiye kongera agashiramo inguvu, ndetse ngo Burundi bukazoshika kuri yambono kazoza bwihaye yo mwaka wa 2040, Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Ni mu gihe kandi Faustin Ndikumana uramutswa ishirahamwe Parseme we yagabishije avuga ko mu gihe Burundi bwoba bukirongorwa na Evariste Ndayishimiye ngo kuzoshika kuri yambono kazoza ya 2040 2060 ngo bidashoboka cane,
kandi ngo abanyagihugu basubize amero mu nda nk'uko yabitomoye. Reka rashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko turabashikiriza aka kanya. Reka mbabwire ko tuyasozereye ngaha, dusubire mu kanya mu yandi makuru araza kuba agezwe ko uri munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza.